sana bro nje tunizikahera kandi nzikahera pole sana kandi namaze gutubwenge over na telefone n'abantu bayimpaye baba mama ahubwo aba mama bubaho bafite imitima myiza bambwiye ati tora ntibagutwaye telefone muri rimshi iki ni ibintu byamwe nuko ko bace bamenya barahinzanira muri tax kino nta niyo nakwibuka sinzi kubona ngaho se narababaye aho hakubise hasi nya hakwaruye hasi nkurose mu kinogo acakomereka aho ubona ariko no ngaho urabona ko hababaye ufise cyafasha shuri kugifasha kugira tugaruke mu muziki kubandanya twiteza imbere cyane kubandanya duteza imbere igihugu sapu yondondera kuri WhatsApp amagacambye ati ngo ndakurunkira uburyo hama kagenda neza yo bamfashije cyane kubera ko naze yuko nta muntu yamwe uburyo surtout uri mu bibazo urumva uburyo babukomeye bukenewe utari mu bibazo ho naho nyine babukenewe kubera ko naho ubufise nta jana nka murindi même si ubona hatanu ubwo mfise no bako bwameranye bivanye urumva hagize umuntu ashobora kugira icyo amfashije abakoze cyane rero baza yuko uraza kugira icyo bugufashije hama tunagushimira cyane kuri information ushikirije twizere ko bigiye kubandanya bien muri duke dufise nibaze ko uza gutwakiranya umutima mwiza ego merci beaucoup ndashimire n'abandi bagira umutima w'urukundo batahuriye ko umuntu ari mu bibazo kandi ibibazo bidasezerana umunsi nimba ari jewe ejo n'undi muntu mimi kwanza funde nkuko mubibona rero twamaze kuba turi kumwe na Belchris yasohotse gatoya yadukundiye ariko by'ukuri mu byo twagiye muri introduction nuko mu byo tubona birashoboka bivaye nuko turamubona kuri no mwanya ariko kandi ntibiza kutubuza kubanza kumuramutsa kumenya ukamere gute bro safi man safi mbona sauti iko chini simeze bien na exact narayimeze nabi cyane ndameze nabi cyagenze gute kugira iryo kuri iryo sanganya ryawe en fait ejo na morning nari na am just nari muri waka record ayibona nagiye muri studio hama rero mvuyeyo tugenda gukora ibiganiro na turi kumwe na ASE bose timo ya waka nka yose impande ya station kinerekire icyo ndakomereka ngaha sinzi ko wabona hanini cyane nkomeretsa aha ndakomereka no ngaha aha kubera ko naciye ntanguza aha kwa ko telefone yarimo kubamfa naciye ntanguza aha bwa nkingire telefone rero ndakomereka naha ndababara nino no cyane no mu mugenzi rero nuko vyagenze muri make amanda taxirana na gushika aho baranzanira imiti baramvura nyene bishoboka ariko n'ubu sinumva ameze neza ndacameze nabi cyane hari benshi tubicishe tubiravye mu comentaire cyane y'ibiganiro byawe cyangwa se ibikorwa byawe muri rusangi hari imyidogo y'abantu benshi gose ntushobora kwimvira yuko imyidogo y'abantu ushobora kumva ariyo tuma ibi bintu bishobora kuza birakubaka je nibaza nta kintu na kimwe cyo bimana itagishatse kubera ko bavuga ngo akazi k'Imana nta makosa gafise même si abantu bogira imyidogo canke bomvuga nabi nibisanzwe kubera ko Imana yashatse ko bitaba nivyoba rero nibaze yuko byashitse kubera ko ngira vyateguwe ariko Imana nyene irafise no kuneheza ibintu vyayo ndazi ko nzokira nsubire kumera neza eko nyuma y'ibyo hari ibyo wari kurategura byo byahagaze canke n'ikihe gihombo nyuma yo kubabara ko umuntu ari nzababara bahombye ariko ku ruhande rundi nibihe bintu ubona ko ugiye guhomba bivuye ku bifatiye ku babare ufise kuri no mwanya first niaze ko murazi ko umubiri w'umu artist canke w'umustar n'urudandazwa rero mu gihugu cy'inkovu ni ikintu kitameze neza kuko ntubo umeze neza nko ubu byifuza ariko icyo nohomba nacyo ni byinshi nakubiye ko nari muri studio ndashaka gukora indirimbo yanjye shasha
kugira nitegurire video yayo mu minsi iza ariko ivyo bimanza bigahagarara kwacu usanga abafana babona menga ndiko ndabaveteza orke nibazo nagenda kugira navyo nayo mpamvu nashimye gukora ikiganiro benshi babinsavye kugira abafana babone yuko ibintu bimwe bidushikira ivyo bishobora gutuma mu muziki tugira tugira juste tuteba gusora indirimbo kubera ibibazo bidushikira ijambo ni muzee w'amabezi cyangwa se no muririmbyi w'amabezi ryamarigaruka kenshi uno munsi ndabivuge ku nshuro ya mbere nitwavyumva canka baza kwiyumvira inyishe ku bantu baza kuvuga ko bije mu comentaire ibiganiro byose kumbura uzokora n'icyo wanje kirimo bashobora kwiyumvira ati ni muzee w'amabezi ariko turabona insigne turabona preuve imwe peut-être ariko hari abazaza kuyibona baza kuyifata nk'ibisanzwe inyishe kuri bo mu gihe bitaraba Bojicho novuga ba supporting abaririmbyi b'u Burundi ba supporting umuririmbyi wese bikora neza nanje ba supporting ibyo amabeze bavyikuremwo kubera ko just no bakiye kuri base no bakiye kubikorwa and then barabona ukuntu meze kandi nababwiye hari n'ahandi naberetse ukuboko ino mu mugenza no mu mutwe nameze nk'uwabara niyo mpamvu nambaye igitambaro ariko Ore sana bro. Iske wiyumvira ko ari iki? Kuko tubunza tumva byinshi turaherutse no kumva ku muririmbyi w'umurundi havugwa ibintu by'amasomo ibintu by'iki ubwo nawe nta muntu nta nabi y'umuntu yewe je nta muririmbyi n'umwe bitane ikibazo abaririmbyi bose n'abantu tunavuga ko tuvugana neza ariko urumva amakomantere y'abantu habura je n'abantu baje kumbwira ngo goma banyandikira bambwira ati peut-être ko baba bakuroze peut-être ko cyo bari gipande nta kuntu uri kugira accident muri kumwe n'abake simugapfa kuvana ugunye nugacigira bati shwa kuswati n'abandi baririmbyi bashobora kuba bakuroze n'ivyumvikana nuko utatemvye mu modoka ukagenda gutemba uri kuragenda n'amaguru deja en plus uruse taxi ugatambuka namwe hazinge aho gacutemba ugiye gufata indi taxi va je ibintu by'uburozi bon ndazi ko bibaho ariko nta mapreve ndabifitiye kandi nabwo ndavyitaho cyane ariko uba yabigize wese nimbara umuntu yaba yabigize no kuri imumani mubabarire kandi imuhe no guhinduka ariko umuntu yoba afitiye kugwanko canke yoba nyanka canke yoba yabigize canke umuntu wese abona yuko kuba bibaye atacho bitwaye so atashobora kusanga atamfitiye confidence canke ashobora kuba atasanzwe nkunda yo kwiyubagiza vyahise canke kibagira vyahise ariko akagerageza akagira akamba hafi nanje nibaze ko nigambire nkoze igano nambaye ubutura nkuko si ibintu yabiryoshe abafana banje baramenyeye ndabambarira ibindi bakunda ariko kwambara ibutura kuri kamera kubaho nambaye amahereni kubaho nambaye ibyo nshaka mfase ibintu byiza rero my god bamfashe umugongo bashigikire muri bibazo bikomendimo ego ubwo ASE dana waka nimbarila waka company sinzi nturikeka yuko hari icyo gukora ko na cyane ko mu ndirimbo muheruka gukorana biboneka ko uruhande rwawe bwakoze neza cyane bon cyo novuga ASE Ararize nayo mubwiye cyo tumaze kuvana ibibazo nagize harabizi ego abantu benshi turi plosh barabizi nayo babwiye ama feedback ezamu ndazirindi kandi gikuru naho umuntu akuremesha cyangwa kuba hafi ivyo babikwiye gikuru n'umutima ego ariko kandi
bigiye kubandanya gute canke se ugiye kwiyakira gute, ugiye kubandanya gukora iki kugira ntihagire ingaruka mbi wowe ubwawe zikugwako canke ibindi bintu biza gutuma ukorokana gose? Icyo navuga cyo cyumazi yuko uyu mu artist amaze kuba agize ariko araduga ahura n'ibibazo byinshi. Rero mu gihe no kirantevye kariyeri yanje ashobora guhura n'ikibazo, nayo mpamvu mazaba ubufasha bw'abantu benshi, bw'abantu bose, abankunda n'abatankunda, ariko n'abatankunda ndabiye ko ndabakunda, kandi naho umuntu utamukunda ari mu kibazo uwo mutahura, kuko utamfashije no munsi nk'ihema ejo ninapfa ubufasha bwawe ntacyo buzomarira jewe. Ego ariko kandi gusa ubufasha ahanini ubwerekeza kuri bande, ni bande wifuza ko bagufasha cyane cyane? uwo ari we wese, kuko buryo ubufasha bw'abantu baratandukanye. Nk'ubu sevre sinahora nsohoka no kugura ibintu, ariko nk'ubu umuntu angurira nk'ibintu byo gufungura cyangwa imiti cyangwa amba hafi ntuma nk'imayinite cyangwa ikindi kintu, ni umuntu uvuga ko bamfashije cyane, kuko atahari no pfira no mu nzu. Rero uwabafashije atakina mpaye, ariko abafashije ingufu ziwe no kugenda kumfasha ivyo mba nkeneye, même si abarije mba n'isofya amafaranga. Ariko umenye yuko aba artiste tubeshejweho no kuba dukomeye, aya ma concert dukora, indirimbo ushobora kwandikira umuntu, collabo n'ibindi. Rero mu gihe umuntu adakomeye byose biba bipfuye. Rero please ugwara cyane, please usanga ubuzima buriko bugenda nabi, please usanga kariyeri iri kigenda nabi. Ego nuko muganga yakuvuye nuwaje wahamagawe cyangwa waciye ujanwa kwa muganga? No, kwa ko nari jenyene, nari ntashe jenyene deja, bakiswe tuvanye, umva nabonye byogorana kunuca kwa muganga, namaze gutubwenge over na telefone n'abantu bayimpaye baba mama, ahubwo aba mama bubaho bafite imitima myiza, bambwiye ati tora ntibagutwaye telefone muri rimshi iki ni ibintu byamwe nuko ko bace bamenye, barahinzanira muri taxi kino nta niyo nakwibuka. Rero umutaximen niwe yaciye ayigira ayinsiga ayimpa, tumaze gushika muhira. Rero umuganga nawe acaragira, umuganga bacara mutuma karaza aho aramvurira aho, umuti yashize ko before and then acashaho iki kinini kugira gishure kugirane gukamya amaraso najya amazi aguma virirana. Ego uko reka tugushimire cyane kumbure kuri information utanze biciye kuri ASE TV, ariko kandi tugwifuriza no kubana kugira ibihe byiza. Twizere neza ko atanga uvuri kuracika, utariko atabyo uriko urashigikira gutakaza kariya yawe cyangwa se kusubira inyuma nturi kuravyishigikira. Bon, je nibaza yuko Imana ndayisenga misi yose kandi azikizo bikora nkire, ariko n'abarundi bamandanye bansengera ko yako ingovu zanje ni ntanguvu nyinshi vise gose no senga ikintu ngo gice kiba vyihuse, ariko si bo ariko barasemerera ari benshi, tutakambira Imana nibaze ko bizokunda kandi babikore ku rukundo, kandi batahura yuko umuririmbyi w'umurundi turetse ko abakeneye kumuzi kumubera akazi, ariko abafise na target yo kukuza ibendera ry'igihugu mu makungu cyangwa kuryamamaza cyangwa no kuba inyenyeri y'igihugu. Rero nibaza ko basengeye nkakira nkabandanya ndirimba, mbafise nanje intererano mba niko ndaterera nk'abandi ba artist kugira muziki w'Urundi ubandanye ugenda neza. Ego vejo uhuye n'iryo sanganya ntaragira ikibazo kivuye ku buryo imiti cyangwa kwiyunguruza cyangwa se ntibiragushikira ibintu bijanye n'uburyo? Bon, uburyo nari mfise amafaranga nariko ndakoresheje, ariko asa n'ayagomba guhera, rero urumva biba bigoye kuronka andi mafaranga udakomeye, kuko naho no yaronka ni vya bintu manza kugira kubuja ukayarondera. Rero mba numva nyene
umuti yohera nogira ikibazo kandi nta gihe kinini gisigaye bwira ahera kuko asigaye makeya kurumva umuganga kumuriha kandi byari ibintu biri urgence rero byasaba ko bamutelefona abantu twari kumwe bakambwira ati nyaruka fata taxi nyaruke hamwe nadufanye kuno muganga arashika aramfurira muhira eko hari shocks niho hari kibazo cyangwa na eko ko wambaye shocks mwe kubera hari utoshira kwindi shocks ego kugiye kuraba ahantu ni hanini kuva nino narababaye sinzi kubona ngaho se narababaye aho hakubise hasi nyine hakwaruye hasi nkurose mu kinogo hacakomereka aho ubona ariko no ngaho urabona ko hababaye muganga arakoye araguhumuza avuga ko atakintu kinini atakibazo kinini cyabaye ushobora gukira umwanya n'umwana ego kubera ko yambwiye ati kutavunitse nizo mana wagize ati kuko aho uvunika vraiment ivy'umuziki wacumanza ukamanza ukabikora no mu mutwe ukamanza ugafata nka simo canke ena ukuravuga ariko bati washobora gukira umwanya n'umwanya two kwitaho hamuga turakora ibisabwa just aya mahera aguma kenewe yo kugira yuguma umuganga nkurikirana n'imiti kugira ibintu bigenda neza kuko aha ni binini mira ibinini bigabanya ububabare iki ihane n'urushinge ni hatari shimire cyane bro kuri information twizera ko bigiye kubandanya neza thanks merci kandi namwe ko mwashyize kugira abarundi bene wacu canke abafana bacu bamenye ko tumerewe hama babandanye badusengera n'ufise cyafasha ashobora kugifasha kugira tugaruke mu muziki kubandanya twiteza imbere canke kubandanya duteza imbere igihugu umuntu kumbura ashobora gufasha acishije no mu buryo uri umukozi mwiza uri kurakora iyo ashatse kuvuga yo guhagote cyangwa ntibona buto naze yuko nta muntu yamwe uburyo surtout uri mu bibazo urumva uburyo babukomeye bukenewe utari mu bibazo aho naho nyene babukenewe kubera ko naho bufise nta jana jyanka murindi même si ubona hatanu ubwo mfise navuga ko bwameranye bivanye n'ibibazo nawe navyo mnafise uburyo ucisha kuri numero yanje ariyo ya WhatsApp 69 191 281 ni nayo rimekashi yanje 69 191 281 mais nayo WhatsApp yondondera kuri WhatsApp amagacambye ati ngo ndakurunkira uburyo hama kagenda neza yo bamfashije cyane kubera ko ibibazo ndimwo si ibibazo vyoroshe ego ni gute ubanza ndakunze kubivuga ugashimira umuntu wese aza kugira ako kigoro n'uwo mutima ugenda umushimiye ko mbure nubwo bitaraba merci beaucoup kuza kubyumvira kubikora n'utabikora ariko afisanzwe afise uwo mutima yaba yafise yo yatahanze ariko akaburgo buryo novuga ko azobakoze cyane merci beaucoup gufasha umwana w'igihugu kuko bavuga ngo umwana si umwe umwana n'uw'igihugu umwana n'umuntu wari we wese rero umuntu yabamfashije bakoze cyane kubera ko nibutse amafaranga bariko banyaka canke nkabona ibintu bariko bambwira ndumva shaka no kurira ntace ndaba no kuntu mbabara ariko uburyo bwoba bukeya kuri wewe umuntu atokwirirwa nakurungira ubungana gute cyangwa umuntu yotanga icyo afise umuntu atanga icyo afise kandi ubufasha afasha sero n'umutima sero nuko avyumviye ego natwe dufata umwanya tugushimire kuri information bro twizera ko ubuzima bwawe tuza kubandanya bumeze neza imana yarakinze n'ibindi zokinga aho siyo bro thanks namwe ndashimire timu ya ASE TV yose kwa mwigoye mugashikanga kubera ko si ikintu coroshe kwigora mwari muri byinshi mwarimu ariko maze kumva ko nagize ikibazo murabanguka muransanga hondi ngamuhira nazo yuko mwakoze cyane mubandanye musengera namwe munsabira no ku nshuti zanyu zisengere suya n'ubuzima bwanje eko ariko umutuntu duto uri kurakora twogufasha nka ASE TV muri dukefise igusigiye nk'inoti y'ibihumbi 10 hogira nico igufashije ego mwamugize neza kubera ko navuze ndiko ndakenera ibintu byinshi cyane bivanye n'ibibazo mfise
twarakina ibintu byinshi cyane rero bisaba ko ubufasha bwose ndabwakira kugira bishobore kumufasha kuko kubwanje ntavyo nakwishoboza kuko atuka biragoye kuko nari mu bintu birebire by'ama video iki niki amafaranga amwe namaze kuyatanga ari hasigaye ko nkora gusa rero uburyo bugasa n'ubwagomba guhera rero urumva hagize umuntu ashobora kugira icyo amfashije abakoze cyane ASE TV rero baza yuko uraza kugira icyo bugufashije hama tunagushimira cyane kuri information ushikirije twizere ko bigiye kubandanya bien muri duke dufise nibaze ko uza gutwakiranya umutima mwiza ego merci beaucoup ndashimire n'abandi bagira umutima w'urukundo batahuriye ko umuntu ari mu bibazo kandi ibibazo bidasezerana umunsi nimba ari jewe ejo n'undi muntu rero undi muntu ategeza kugira umutima w'urukundo kandi selo n'icyo afise ego murakoze cyane. Yes, thanks so much ASE TV. Mwabanye natwe mu kiganiro ntituza kuvuga byinshi kuko byinshi mwabyumvise kandi mwabibonye ntaco dusigaje atari kubashimira twagusaba ko uravye ikiganiro utegeza kubandanya witeze ikindi kuko n'ikindi kiwaki ko kirarondegwa kugira kijeko ni inkuru tukunze kubaha turagerageza ntituvuze ko turi mbere nkuko bandi benshi bavyita ariko twe turagerageza gutanga amakuru ari meza cyangwa se ari ku mwanya cyangwa se ataravugwa henshi nkuko mubizi ndizera neza ko turi muri bake tumaze kuvuga kino kintu mwakoze cyane kubana natwe bye bye ciao ciao.